iki kibazo turiko turaciga hariho abantu ndetse n'abajya bakinju bakwavi basangwe ajya amacupa ubona batekezamo batuzana rutuntu dutoya hama nyuma bakagira efilage. Turamaze kuvugana n'abatari bake dushaka yuko badukorera amacupa kandi baravyemeye ata marke nimwe iriko. Ayo macupa aba bantu bari ku masoko batekera ubuki batekera iki aba ariyo bashiramo. Turifuza yuko mu mpera z'uku kwezi mu gihugu cyose ata cupa ritekemo amavuta ritekemo iki riri ku yindi marke. Abantu birirwa baridoga ngo Burundi ngo ntidushobora gushora hanze tugirane. Twebwe ntitwirebanga, turi muri eyase, turi muri Afrika, turi muri za komeza, turi muri izo. Hajya abantu baza ngaha bagasanga amavuta y'amamesa ari mu icupa ririko ikidodo cha BBN yuko ari amazi ari. Cyo ni ikintu gikomeye cyane. Rero twebwe turibaza yuko uku kwezi gutegerezwa guhera ivyo bintu vyavuye ku isoko. N'imiburiburi ntituzohimbaze Pasika tukibona ivyo bintu biri ngaha. Murashobora kumbaza muti none inguvu mufise niziye. Ibi bintu byo kugenzura ubuziranenge ku isi nzima hari inyabutatu ibikora. Hariho leta ishinga amategeko. Twebwe rero ikigo BBN muri ibi bintu duhagarariye leta, kandi leta ishinze amategeko ategerezwa gukurikizwa. Hariho amahinguriro ubugira kabiri akora ivyo bintu ategerezwa kubikora n'ubuhinga bwubahiriza ubuziranenge. Ubwa gatatu hariho ico bita mu gifaransa les consommateurs, abihereza ibintu nibo jisho rya leta n'amahinguriro. Babonye kitagenda neza bakivuga kugira ngo baje inama gitoregwe umuti. Nico gituma ndiko ndahamagara abantu bajejwe intwari ku mitumba, mu mazone, mu makomine niki badufashe n'ukuri kugira ngo ibi bintu bive mu nzira. Kuko nta kuntu twoba turi ngaha mugasanga utuntu duto duto nk'utwo turiko turaducafuza. Ibi nivyo bituma umurundi ashoye ibintu hariya ngo hahantu batekera ibintu mu rugo babantu bimeze ukunuko. Ivyo ntidushobora kuvyihanganira. Aha rero ahi Burundi nuko amategeko adakurikizwa biratomoye gose, biratomoye gose. Aha turafise itegeko ritigeze rija mu ngiro neza y'ibihumbi 2018. Ni itegeko ribuza ukwinjiza mu gihugu ugukora ukudandaza no gukoresha amasashe n'ibindi bitekezo bikozwe mu kamwanya. Iri tegeko riratomoye cyane muri ibi turiko turavuga. Hariho ingingo yindwi iratomoye ndio tugomba yuko ikurikizwa. Ivuga iki iyo ngingo yindwi? Ivuga yuko iyarara ry'ibyakozwe mu kamwanya hatibagiwe amacupa n'uducupa bikozwe mu kamwanya ritegerezwa gusubizwa abadandaza bakaba aribo baribika barihinguramwo ibindi bintu canke bariha agaciro, arivyo bita valorisation. Iri tegeko rivuga iki? Mu bisanzwe hariho abantu batekera ibintu muri bouteille en plastique bayakura hanze, barafise abo bashorera ivyo bintu, nibo bategerezwa kuyakura ku bakiriya babo
bakamenya ingene babigenza. Ibi bivuga iki? Aya macupa ya kinju tubona arimo amavuta ari mwiki, aya macupa ategerezwa gusubira muri kinju ikamenya ingene yakoresha, kandi niyitegerezwa kuyatora. Akwa vico kimwe, sangwe co kimwe, kandi co kimwe. Urumva ivyo nivyo dutegerezwa gukurikiza.